kwigira hamwe urutonde rw'ibinyabuzima bifitiye akamaro igihugu, aho ngo bamwe babikoresha bironderamo imiti kama, abandi bakabikoresha mu kurondera amavuta yo kwisiga. Ni bimwe mu byavugiwe mu nama yahuje abahinga bo muri kaminuza n'abahinga mu bijanye no gukoresha imiti kama yatunganijwe na OBPE kugenekerezo rya 31/0 mwaka wa 2022. Twakoraniye hamwe nabo bahinga kugira tugire urutonde rw'ivyo binyabuzima bishobora gusohoka hanze, hanyuma ku ma frontiere hakazoba hari abo twokwita aba verificateur baje kuraba yuko ivyo binyabuzima bisohotse hari akamaro vyagiriye igihugu. Rero tukaba turiko twigira hamwe urwo rutonde rw'ivyo binyabuzima kugira hazoshobore kujaho n'amategeko abigenga. Nyamwari rya igihugu c'u Burundi camaze gusinya amasezerano, kikaba ari point focal ya convention sur la diversité biologique, kikaba carasinye na protocole de Nagoya. Iyo protocole nayo ikaba ivuga ibijanye no kugabangana ikivuye mu binyabuzima ku rugero rungana. Bwamari Jose Bigendako, umwe mu bahinga bigisha muri kaminuza, arasigura igituma urwo rutonde gusubirwamwo, eka mbere akanavuga igituma hakwiye kongwamwo abandi bahinga. Donc muri make n'urutonde rukwiye gusubirwamwo gose, kandi twanasavye ko muri barya abantu babikoze. Donc urabona byakozwe cyane cyane n'abantu bakora muri OBPE, twasavye yuko boshiramwo bokongerezamo mu kurusiramwo abashakashatsi bakora muri bijya ko bavuze ngo bakoresheje donc bibliographie. Donc muri bijya bintu bakoresheje ya bibliographie hariho bene vyo bahari. Donc bajya bene vyo twasavye yuko bobongereza muri rya komite izobisubiramwo kugira ngo kibe ikintu kizoba kimeze neza, gishobora rero gukoreshwa mu byo kigenewe.